Urakoze cyane Maxime kandi nkuko wamutubwiye ibintu bikomeye bimeze neza ivyerekeye Gwasa abantu twaravuze kandi birazwi navuze kare nti barazi neza Gwasa ko ari umugenosideri abantu babaza leur stratégie autour de Gwasa ntaco bazopfa bashitseko non seulement ntaco bazopfa bashitseko ahubwo bariko bishira mu bindi bintu bariko bishira mu bagenosideri nimba bo batari basanzwe ari abagenosideri bariko bishira mu bagenosideri Gwasa birazwi neza cyane ko ari umugenosideri non seulement wabivuze apana mu Burundi no mu makungu mu Bwongereza muri Australia mu Rwanda nta hantu na hamwe Gwasa atazwi ko ari umugenosideri so uvuye ko abasende David dara abagenosideri kurusha we mugabo Gwasa arabakurira mu kuba umugenosideri abasende David nabo baragize genocide bidasanzwe ku Batutsi gusa ubu nibo batwara baca bazana Gwasa nk'umukonkurrent kuvuga ati naho le pire scénario twoba dufise nuko twova ku butegetsi basi faisons en sorte ko ari Gwasa azodusubirira nuvuga ko barazi ko Gwasa basangiye urugamba kandi ibi ntaco nigisha abantu barazi neza yuko Reverien atwara CNDD-FDD yavuze ati Gwasa nimba azi neza nimba yibuka akaba azi neza yuko ico twagwanira cari kimwe naza duhamvye nje muri CNDD-FDD bisigura yuko nta ngwano ya Gwasa ni ya CNDD-FDD hari ni zimwe ni hahandi naca mvuga n'abari aba Pacifique bavuga ngo bari kumwe ngo nabitwa ngo ba Leonidas bari kumwe n'abantu Leonidas mwumvise audio twashizemo kare avuga ati twebwe ntitwavuye muri CNDD-FDD ntituri abafrondeur niho namye ndavuga kare mvuga nti n'abasended-FDD bari mu mahanga ati ntituri hanze ya CNDD-FDD twebwe ntituri abafrondeur yari muchezo wa ndani donc abo ba Pacifique il faut ko batahura abantu bose bari kumwe tuvuze CNDD-FDD na Paripeuto FNL ntituba dukuyemo Frodebu kuko niyo yavyaye ivyo turiko turavuga vya CNDD-FDD mugabo Paripeuto FNL ahubwo yo niyo yavyaye Frodebu hanyuma Paripeuto nayo yavuye muri za ubu za bampere n'ibintu by'urukurikirane mugabo bose ni bamwe kiretse ça je le dis toujours kiretse uwoza akavuga ati je ndababwire imigambi twagize kuva kera yo guhonya abantu b'Abatutsi ati ngira ndabibabwira ingene twabigize ndababwire n'uruhara jewe nagize hanyuma ndababwire yuko ngomba guhinduka ngomba kubivamo aho no bitahura ico mu bayiza amategeko ni ikintu bita urazi coopérer avec la justice hanyuma ugaheza ukaronka une peine légère canke ukaba protégé comme témoin mugabo ni gihe wabivuze vyose ivyuzi apana kuza kutwishima ko mwene mwabitegura ngo muchezo wa ndani tubwire ati bajya abantu bapfuye kuko nimba ntibagiye nka Leonidas ntibagiye yahunze muri 2015 ariko ndibuka avuga bariko badenonsa ingene Pierre Nkurunziza yiba amafaranga mu gihugu avuga ngo isahani ngo serwa ariko ararira ko ngo abana ntibaza kuraba uwo ni Leonidas ivyo vyari vy'amahera hanyuma yotubwira bari abantu batungirwa ku biti bagatagwa mu ruvubu yotubwira ati bijya twabigira gutya na gutya kujya avuga ivyo bagira muri 2015 akatubwira nabijya ingene vyagenda hari ivyo aratubarira Ernest Manirumva bamaze imyaka abo ba Pacifique bavuga ngo Ernest Manirumva yaratubwiye ati Ernest Manirumva twabitegura gutya twabikoze gutya aratubwira ivyo aratubwira ibintu byose bakoze hanyuma niyaheza kutubwira ivyo bakoze kuva bashize ku butegetsi tuzoce tumubaza ko yavuze ko yari umukomanda wa Neva bari mu ishamba tuzoje tumubaza ati ivyo mwakoze muri mu ishamba navyo bitubwira ingene mwica Abatutsi ingene mwasibira Abatutsi aza bitubwira ivyo byose bagire nka space nk'ijya ya Fokode bahora bagira aza bitubwire abaje tuvuga tuti wewe rero ko bivuze byose wewe sava tute amande aho tuzomwumviriza mugabo ibisigaye byo kuza kutubwira mwe nari muchezo wa ndani twari tubizi twarabibona abantu bomviriza bakurikira aveuglement
abo ba Pacifique na ba Vitali nibo batabizi peut-être naho bonyene ba Vitali na Pacifique babibabwira ntibavyumve batumiye na Leonidas akabibabwira ntibavyumve niyo ngorane bafise abo nta kibazo bazoteba bumve nkuko abandi bumvise numvise ngo biriwe barasaba ibigongo no munsi bo bariko bategura ama space n'abandi muga nta kibazo reka ivyo tubireke simpave mvuga menshi kandi je natumiye abantu kuyaga ubunye tugira twumvirize alors umuka niwe agomba gufata ijambo umuka yo iminota ibiri ndarikiye impa gatoya nagira mve ko niko ndasaba iminota ibiri umuka nimba bishoboka niwe abikwemera genda mugenzi wanjye ugahira ki mwana wawe urakoze cyane aho n'amahoro ego sinzi ko nyambo yamaze kugenda je byaza biracikagurira kare guys reka nongere ndabashimire nyambarahari havuzwe byinshi Maxime ndagushimiye cyane uri mu bakozwe ko biri ku nama ndagushimira cyane warugize iminsi ucecetse nongere ndakwamagane ijambo wavuze ngo bajya n'abafigira oya s'abafigira n'intumwa n'abakomplice ya wa muntu mwagira amasenariyo barabivuganye barabituma nagire imbere yuko saba nyambunganye guse akabazo gato yanda gaceko ye navuze ko no munsi victoire yoyo tuyifise atari imwe y'ukwihaya ariko hariho piège harabuzwe vyinshi baravuga ko dukorana na M23 baravuga ko dukorana nabo ba Maître Nyarugabo hajya mwakoze ikintu gikomeye cyane kuko niwo mutego byari ibintu bibiri biri destiny kuri twebwe ati mwabonye mwambuga mwe bimwe mwitwaza bimwe tede murazize vuga ariko na cyane cyane ya narrative ya CNDD-FDD ubona rero tede yiparticipamo hajya Pacifique aravuga nimba adahubuka ivyo bintu vya infiltration kujya wabivuze gandori cima bimenya gute Maxime ukabivuza wibaza kabimenya gute yamenye gute abandanya korana gute n'abakorana nabo ba infiltre hedere kujya yigize umututsi kese umunsi yavuga ko atari umututsi ari umuhutu mu jingira munafisa ama audio bari ku mugambi gukura nk'umututsi n'iminota ibiri y'ukuvugira ahantu babona byateguwe Pacifique ni nahazwe yama kuri RPA hapfuye akayabu hapfuye imbwa habaye ikibazo ca ekonoma bizi byose habaye imvura itaguye kubera uwitwa Gilbert yari muri RPA mwibuke ko chaque jour mu makuru ya RPA mwumva mujya mu uno munsi urabibona kandi maradiyo mbega ubu bapfuye iki na RPA ko batavugira kuri RPA ubu bakoze radio batanguye ku murisho byose twarabikwirikiranye kugira ngo yigungire kamahera atawo muraba yandondeza ibihumbi bishika 600 by'amahero hari ibintu tuvuga ngo bibaza ngo ntitubivuge kuko ndazi ko mukahora kivuga kandi ndamushimira ubu hari ivyo avuga kuko ni right time ayigihe nibaza nti nta no kuvugira byose icyarimwe rero akandi kantu nogenda mvuze bagenzi kubona Maître Nyarugabo nujya mu docteur bamenye birukanye Teddy ni kubera amakuru y'ibikorwa by'urugomo Teddy yahora akora yitwaje infiltration bakoze muri M23 hamwe yavuga ko ari umufotografi mwibuke uwitwa Renore Butari avuga ko ushaka amakuru ya M23 muze tubivugane zobaha amakuru donc hariho ikintu caraye kibaye cyo kwishimira nashimiye Nyambo urya ntuze video audio yavuze ya Teddy avuga ngo anenga avuga ati bimwe byabakosora ati mubazane banyagiriza abo bapfuye mubazane bagirize rede tabara abo twishe akandi kanyuma ngomba mvuge ntarinzi ko nza kuvuga kubera ibintu byavuzwe urugamba rwacu uri mu mahina kuko Maxime wiswe ngo anuva acteur kubera iki kubera bwari ubwo batanguye kubona des voix qui dénoncent ukuntu rapport des Nations Unies abatutsi mu Burundi twarakorewe genocide ubu bivuze niwe agahore mu ego no kwibutsa yuko wabivuze ngo Maxime ngo mbe uyo yapfuye he no muntu yitwa Kabura he ego niwe yabivuze ubonye ariko asohora ngo ibiganiro bagiraniye na no muntu w'umusoda yitwa Gashibwenge ego yanatumeje ko afise inive viserene muzugwaruka gwapfuye rukabura gitabara ari ibintu biko birakogwa aho ni nyuma ya Rwigana tuzobigarukako Nyambo nyibutsa gatoya
ibintu wavuze nawe naguma ndagushimira ntaco ndiko ndagusaba ndazi ko bafukuru yagukoze ko na DM yawe irugaye nagenda yigusabe ariko umwe wese yugariraho abazi baradukomerekeje bikwiye nyibutsa ka kabazo ndagaceko kugira nce moving kuko murabo gushimirwa yego ndakuramukije kandi urumva ndiko mvuga nti hari amakuru twarigeze kuronka amakuru muri groupe n'abandi ntashatse kuvuga yemeza yerekana ingene Pacifique n'uwitwa Sinduhije bari bazi kijya gitero c'abana bateye donc bagiye mu makambi bahenzwe ngo bagiye gutora ibigwanisho le 11 décembre bobo bita ngo 12-12 tukababona mu nyuma bafashwe bakaburira irengero ryabo babaturiye bagize gute imiryango gushika no munsi mukangaratete hanyuma abavyeyi gushika no munsi bariko barabaza hariho abavyeyi bamaze kuba bloqué n'aba ba Pacifique kare bahora bavugana n'abandi ntashatse kuvuga ngaha uno munsi nashaka tuzogira ikiganiro canke bishoboye utubwire mu majambo make yuko ubizi uno munsi imigenderanire yabajya abavyeyi y'ijya muryango na Pacifique canke na Sinduhije uno munsi meze gute murakoze urakoze cyane nyambo reka ndabice ko uko bivuze tuzobivugana reka mpere ku kintu ca 11-12 canke bijya bire jewe n'izina ryanje abantu benshi banzika ko nize isi umuntu wo mu muryango twari dusangiye n'izina mfise uko Pacifique ni nazwe bakominikanye imbere yuko yicishwa amabuye mu byo bise igitero cikambi y'umujejo kubera ari umugome yarazi kare ibintu tutazi canke yagomba ngo baduhoze mfise uko bavuganye hagize abantu babaza ati none ivyo bintu ko wumva ngo nugutera ikambi ngo hamasho tuja gufata igihugu ibujumbura ati tugenda gute bavuze ijambo ko ngo hari imiduga y'igisirikare iza kubamanukana sindiko mvuga Pacifique ujya twahora tuvuga mu ntamatama ndiko mvuga umuntu yahawe mission hagati ya CNDD-FDD na Reine ujya Reine Chance umwe muhora muvuga amasenario again merci nyamboro ziri kunama uwo mugambi warimo gwasa ategerezwa kwigira umuopoza agahamagara abantu biwe umengara natinya ngo baze nibo barasa aba FNL bari mu bantu gwasa yazanye bishe bajya abantu bari kumwe bararasa bakica mwijoro bakivuza ko batashe ivyo ni ibintu bicace neza ikindi naco mwumviriza ukuntu Pacifique ni nahazwe a participer y'uguhenda abantu bijya bwa manifestation kese katariho yarazi bizoba baramuhungishije ubatangaye kuva ko yagiye kuraba Sinduhije yaravuze ko yagarutse wavuze nyambo ndazi ko ari byinshi singomba kuvuga byinshi kuko abantu twabuze bo mu miryango iwacu Pacifique ni nahazwe baravuganye ari mu bantu bari kuri mission yo gukordona ibikorwa vya vya MSD ibikorwa vya gwasa yaravyivugiye ariko icyo atavuze nuko yavuganye n'ugwaruka uko ngo baza gutora ibigwanisho ndabivuze ko yatwabuze n'umugome n'umuparipe hutu bavuga yuko n'abavyeyi biwe yo barumwe yabeshemwo ari umuhutu furu hari abahutu beza jewe tuzinanye ntibumve ko ari uwo nibasiye Pacifique ni nahazwe ni umucakara wa mpatsi bihugu yatumye ugwaruka rwose ruhera akankira n'umutama bitwa babonye katari ivyo bavuze byose bahenzwe reka ngeze ngaha mvuga ngo dutegura ibiganiro gusa tuberekane twerekane mission bariko uno munsi ari karegeranye harimo n'inshuti muba ndarindiriye abitwa ba Alexander ndamuvuze kuko ndi umugabo akabuyundi ndindiriye babazane bose ivyo bakora n'ivyo bakora n'amatungo bagize ivyo birabaraba ariko uwuzoza gukina ku muvyimba y'abantu tutazi yo bahamvye wakoze ukuri amarasa arahuma uravumye kandi uvumwa nabesha ugatota uno munsi nyambo kuri ico kibazo sifise inyishu mugabo mfise kujya muka yavuga hari ibintu turindiye right time babandanye baduga bahenera babavyeyi bavyarira icobo bahenera babavyeyi bo mu gihugu hagati bagiye guhendwa abana babo bababuze bahagira manifestation yo hagati mwijenda za Mugamba na kude tumenga zabera impande ya hari kirimba burya bugome yakoze uno munsi ryakiyaza kutwereka ati mwambwa mwe kumwe kwa Teddy mu guhamagara gwasa uwamufashije gutema no kugira attirance ivyo bakoranye barabizi yabivuze
murabe Rwasa yagiye mu nama nshinga amateka atagiye mu matora, n'est-ce pas? Est-ce que yaragiye mu matora? Yabaye umushinga amateka yatowe na Pacifique si wamwita leader de l'opposition, ninde yabimutumye? Pacifique si wamutabariza kujya mwabivuze, ntiyicaranye na baratuza, n'umukozi wa CNDD-FDD n'ababirigi bafitaniye ikibazo na za M23 n'u Rwanda. Pacifique nini nahazwe yari yabesha abantu iby'ubututsi kugira ngo azakorera inkoni ishusha abatutsi, n'umuvugizi wa Rede Tabara na MSD iyo yamusanze uzohavuga Nyambo yasanze Rwasa ko basangira muri manifestation amwinginga ati nyaruka umugambi ubu yagize ndondeza iri founded n'ababirigi na Union Européenne amarasa arahuma. Kandi iyo tuva mu bwoko bwacu bumwe bagomba kutwibagiza, turihora kandi twihora mu buryo bw'ubutungane. Tuzobambura agashambara bagende bavuge Magi, nimba Magi azi ko ibyo akorera impunzi ari byiza tubishima, akaba yabaye amuso kuza kweza umuparite hutu nka Pacifique nini nazo bavuga ko nari ryashira hamwe wari umugambi wabuyoya ukubandanya guhovya abantu, akoranye n'uwahoze ari premier ministre we yitwa Adrien, yoba ari inshuti ntavyo nzi neza adene ndapima, yoba ari inshuti kiretse ko Pacifique nini nazo muja gutwara Fokode yari bwanaheze ishuri. Ibyo ndabivuze kubera uwo marasa afise kuntuki imikino bakinye. Avuga ati yarabivuze nawe nyene, umurundi uramuhenda kihorera ukibaza ngo nikijuju. Abasoma Bibiliya nuko ntabonye muhebere, naho Bibiliya yanditse naho ngo n'Imana iravuga ngo murabikora nkihorera, ukibaza ngo muhanwe namwe. Nzobabwira amazina y'abacu mwumve ko kuronka amafaranga menshi no guhemba fukura abantu kanatsinda bakorana n'abafukuye abantu n'abaziyora abantu n'abatera inda bakeba. Kujya yavuze ivya Rufyiri yibaza ko twabihevye, nzobabwira n'ivya Rufyikiri aho bahuriye imbere yo gutaha na message yanditse ngo hamwe ubutegetsi bwo mwumviriza. Inyuma yaho yaciye avuga ngo mbega impunzi zirataha 2025. Uwo muntu ajejwe impunzi yatanze gutaha, yatanze guhunga, uko bagiye guhunga bazira ibintu yahamagaye yakoze aho yari turahazi. Ntidufukura abantu ko nitwarezwe uko twarerewe mu nka mugabo amarasa arahuma. Wakoze ukuri kugisubiramo. Urakoze Nyambo, reka ndeke muka. Urakoze cyane mugenzi, sinzokugabira mbona wowe uzifise, ariko nitwasubira kuzizana kuko intokugabira. Urakoze cyane. Hari umuntu ageni nibagire yitwa Vitali amajambo yaravuze ko dukorana na CNDD-FDD. Ujya mugambi uko ngo ziranyazwe, ivyo bakora, ivyo bavuga kuba natwe twarabuze ba data tuzi ba mama ingena baburabura. Umuntu yisha mahasa yarabizize ni Adolphe, uriko yuriza inzu abamburiza atabambitse abapfakazi muravumye. Eloge message Pacifique ntazwe yakoze kuwitwa inshuti yiwe magara birantamije. Abana biwe bazoteba bakure bamenye uyu muntu misha ariko kubwoko buharanira ko gobaho gusa. Murakoze cyane, reka sinduze nanje isukari nanye numva. Urakoze Iragi. Urumva nabivuze kare nti kwisi yose hari ikintu kidakogwako, la veuve et l'orphelin, ivyo ntibikogwako. Ujya bikoze ko rero yitwa Pacifique arazi ko ari ibintu nibikogwa bivumye yakoze. Mugabo nagomba imbere yuko duha ijambo gukurikira, nagomba ko mwavuze Teddy mazina ivyo yavuze ifo ko abantu bavyumva. Reka ndabishiremwo cyo twumviriza ugukurikira, mugabo mu nkondere ndabishiremwo imisogonda mikeyi. arambuka babigi baramutwara abantu Biraje arambuka babigi baramutwara bamwishurira bamushira muri bya byuma yari muri iki. So what I want to say is this: abantu babashenzi bimbwa zimuka batazi ibintu twaciyemo, batazi ukuntu
twatabaranye bamwe n'abandi, abantu batazi valeur ya société civile, abantu batazi valeur ya presse, abantu batazi valeur ya ba Pacifique, abantu batazi valeur ya ba Magi, abantu batazi valeur ya ba Mbonima, ya ba Muhozi, bareke gukina, parce que jewe ndi muri generation yindi, sindi muri generation y'abanya abantu bize muri université, tutabapiga cya mutemakuni byo mu burishi. Abo bahimbiri badaheruka i Burundi batazi situation imeze, abantu bibaza ko umuntu ari ubwoko, umuntu si ubwoko, Mbonimpa cyari cyose. Ne umwana wiwe afite abana ababadede, c'est normal parce que notre société est faite comme elle est. Ariko abantu badukinisha batazi what is revolutionary ideology, kugira twibohore dederagira twara igihugu igishira mu kinogo, igishira muri reka tugezaho. Nibaza ko mwabyumvise, mwatahuye uwo Teddy mazina yeko aravugwa, yavuzwe n'abantu benshi ivyo yavuga. Imyambo ndazi ko yarafise audio yindi ashiramwo, ariko imbere yuko ayishiramwo hariho umuka yari yashatse kuvuga ikintu kugira intervention, ubundi tuca twumviriza ubuntu, naho mbona atari ngaha ndazi aragaruka, ariko twumvirize umuka hanyuma ubuntu, hanyuma tuje dushiramo iyindi audio, hanyuma tuje on va vers la fin, on va clôturer. Ariko Timba uraza kuronka ijambo, ndabona kuri kurasaba ijambo, uraza kurironka. Umuka karibu. Urakoze ntuze Dalto icyari kinduganye kwa rukwihohora, nabonye banyandikiye ko nagutanye, ntuze sindagutana urugamba. Nari nakubuze kandi wari umutumire. Oya nta kibazo, urazi ko nagize ibirometero 600 imbere yuko ngarushika ngaha ikiganiro gishika. Ndabizi. Udetse kuruha kwanje ni telefone yarushe irazima. Aho rero untungira hamenyo yatungiye ururimi. Nasanze havuzwe ibintu byinshi, hari n'ivyo numvirije nkiriko ndikazandura ngo ngaruke. Ariko hamwe wo nkundira n'abatwumviriza bakankundira, unkundire, urazi ko hari ivyo mvuga mu migani y'ikirundi. Wonyemerera nkagira digression littéraire. Umutumire, tu as toutes les autorisations. Imbere yuko ngaruka naciye hirya no hino numviriza icyo abantu bariko baravuga kuri iki kiganiro. Benshi baravuga ibintu byinshi, baduhaye feedback. Hariho abavuga ko bafite SNR, mugasi nibaza yuko uraziga umuka. Imbere yuko bandanya, je dois faire reka hari ico ngomba kuvuga kinyerekeye, wanashaka cerekeye konti yanje ya Twitter. Ubundi je ndi umuntu atigera block abantu na rimwe, ariko nabonye hari utuntu twagwiriye tw'udukonti anonyme tuza kuntuka, utwo rero ndatubloka twose. Nuvuga ko n'abariko baratwumviriza boba bafise umugambi yo créer ama compte anonyme kugira baze kuntuka. Chaque fois nzobona mu gitutsi je vais bloquer parce que nukuntesha umwanya. Urumva hari igihe ntumwanya ndabisoma, ntumwanya mvuga nti mbere hasha ndabivyishure cyangwa se ndavyishure, no ubunye nzobibloka. Ariko umuntu afise izina ryiwe no prénom canke umuntu nzi nawe yo bari muri anonyme, uwo turishurana, sinzonavuga ngo ndamuzi, muga nsanzwe ndamuzi ni sawa. Mugabo abantu bariko baratwumviriza kandi ndazi ko bahari baziga, harimo nabo ba Pacifique na ba Vitali barakaya ama compte bakishura atari bo, bakishura ivyo bashatse. Compte anonyme iza gutukana, je bloque systématiquement kuva depuis quelques jours. Bandanya nshuti. Urakoze, reka nje guhera ko muri digression kuko j'en ai plein la gorge. Ni wumva bindenze cumburuka umpagarike kuko arasanga birenze n'urugendo n'uburuhe n'ikintu. Bo nanateguye digression ku makuru naje ndaronka igihe nariko nditegura ngo ngaruke hano ku rubuga. Reka ndaguhereko. Umupatiri nyakubahwa ntabona yatubwiye yuko iyo umuntu ahisemo gutukana aba yahevye gufatana mu migere n'amashati. Ni vyiza ubonye umuntu agututse
navyo bubishima nta kindi abashoboye aho tukabashimira abatukanyi bose na sendika yabo kubera kwiga ari ukwigana sinzi kunyumva iki kibazo nama ndakibaza ndakumva cyane kubera kwiga ari ukwigana hari ivyo nabigiye ko naragerageje kugerageza baje umuntu antutse mu bisanzwe nta soni bintera byo kumusubiza naho byo bari bya bindi by'imperekeranya zitamenyerewe abibaza ko bintera isoni sindi muri ivyo isoni nazibitse hamwe n'ubwoba nsanga babinyivye bon reka mpere kuri wewe rero iyo bagomba kugutuka bagutuka guri sivyo Gadarota nkayobegwa ico viane ico si bitutsi rindira gato aho baba rindira bamwe rya data nkibaza nimba ari wabyaye guri nimba ari we guri yakubyaye ahubwo je mpora nibaza base abari bo nta kibazo urumva hariho abagenda baragira twa dukorwa tw'ababivyi ntibamenye abana babo mugabo wewe uramuzi nawe arakuzi twarengane komeza noneho bakaza bakavuga ngo wanyoye ibiyeri ubwo wanyoye ibiyeri gusumbya wa wundi byahamba mu mukuku kuri nuzeye mu Nyakabiga yagiye kudandaza depo yo kwa Posiyano tuhagende naho byamurashambara bihusha umutima turamutora twari tukira abantu ndabibandanye cyane ndabireke ivyo birakuraba baragutuka uwo mwubakanye kubakana n'umuntu afise urugendo yafashe nawe ubwo afashe kirahinduka kikaba igitutsi ko bo nabo bamwe ibyabo kure bagiye ari hakurya y'ikiraro canzinzi ivyo ndiko ndavuga uravyumva canke ndi muri ya ndavyumva neza ndavyumva reka nivyo tubireke ko navuga amazina hanyuma iyo umuntu agerageza kwigwana ko agatabarwa na kizimyamwoto iyo nkuru ntayuzi ndayizi neza reka ni byinshi tuzi rindira tubireke ndiko ngira digression ya komeza iyo bagutera mu rugo ntugire ngo baguteye mu rugo muramenyana na mubeza batanguye kumutsinda muri Forske akiri umwana mutoyi w'imyaka 21 ntiyari bwibaruke bijya bamubwira ngo yavyariye muhira nk'uko umenga umugore wese we ntavyarira muhira sivyo ndamuvuze nta rusha nabimusavye mugabo niyo kurikiranwa ngo yavyariye muhira kandi hari abatanavyariye muhira ntibamenye naho bavyariye sivyo uzosura kuzana ico kintu tuzobishira ko amazina ibintu turiko turavuga ivyo ni wewe reka ntibazi ko tubizi reka tubiri canke barabizi bakibaza ko tutokubahwa hari na dini ubona ngaha reka ntitwavuganye sivyo yego inyuma yo kumuzurira umugabo atarakaba bamubajije ngo none ngo bajye abantu batagira ama diplome ngo bajamwe gute Darto nturi mu academique ntibatwaye université wungirije ngaho tubakurire agahu ku bihimba byo kwicara Maxime si umudokteur ntawe nzi Nkuru nziza si umudokteur Nadine si umudokteur n'abandi benshi c'est une doctorante avec tout le mérite sinibaza yuko kugera impuzu era tout le mérite mvuze era tout le mérite mbo nta kibazo jewe ivyo sinda nabitinya nakubwiye ko isone nazibitse hamwe n'ubwo bakabinyibira rimwe gute uje kubwira umuntu Nadine ngo diplome yiwe ngo yakemangwa abo bantu bayimubwira nasabye digression umuntu tumwe abo bantu bayimubwira hariho abantu bananiwe diplome d'humanité hari ukunanirwa ntunayinigura umwe kw'ishuri abandi bose bazirose wowe ukazibura ukagenda kubwira umuvyeyi ko hari ukuntu byagenze abantu ntubazi uwo ninde Nyambo wamunza kumbaza amazina ugenda uyahike kunyana yahitse canke umpa oya ahubwo tubwire Nyambo yuko abariko baravugwa baraza kwimenya kandi biyo baraza kuvyumviriza ni Gorodi afite diplome none umuroge des humanités turamutse wewe nakubwiye ibyo kunshiramwo gatimba wewe ibintu byo kunshiramwo bizotuma tuje imbizi donc
uwugira kabiri yataye ibitabo muri kaminuza atagize memoire izina ryiwe ntirizwe ndakwinginze ntagire umuntu asubira kuncira nk'utamumanuza uwo ni Pacifique ni nahazwe bandanye yabireka ivyo by'amazina tubireke ibisigaye bibandanye bya digression reka nze kuri audio nshiramwe ya audio bandanya mugabo abandi benshi turavuga ariko bene byo baraza kwimenya abandi benshi nayo mashuri muharaza ntibayahonyoyemwo kandi ahandi bivuze kubera mfise diplome ya leta y'u Burundi nkagira na diplome yo ngaha nkaba ngendera kuri expertise iri avere y'imyaka 6 muri suivi evaluation de projet ubu rero turaje kuvuga imisozi yasirana iyi digression ngira ndayiheze mwabantu muriko murazana ibintu by'ubuzima bw'abantu ku mihanda hari abantu twabyambariye impeta kandi umugambi wapfuye ntiwabuze uwupfira hari abantu twemanze nimwabandanya ibi bintu murahura nabyo hariho abariko barasubiriza amenyo bavukanye yamazwe n'urumogi n'ibindi bintu bajya by'ubugoro tutazi bariko nimubazi noneho bakadutuka ibibuno reka ivya digression ndabireke ntuze Darota umuka urumutumire urafite icyo ugomba kutubwira kitubwira uko uvyumva koresha uko uvyumva iyo digression yo kuzana amazina y'abantu hari ayo wazanye shizeko tangente bazokwigwa n'ifurufumbi ndabibabwiye kwizina ry'inka yanje haka ndabarahiye kwizina ry'inka yanje haka bajya abana naco nzobagira babandi budusununu n'ubusagi bijya umuka bijya nabivuze nabivuze mu mvugo atari yiwawe sinzongera navuze nti umwana sinzi mu kirundi ngene babivuga umwana yakugize ko kaka umwana ntumukubita n'uruyoya umwana abisha mu ngobyi bakayimuhekamo exactement nuko voilà nico kirundi narondera yo mvuga nti bajya budusununu uvuga bajya n'inkuru yoya rugize kaka nuko bibarekera bijya nuko baheka muri iyo ngobyi turabihetse mugabo usubiye kurahiriye indahiro ndutira izindi kwizina ry'inka yanje yonsa uzosubira kuzana izina ry'umuntu ivyiwe bizoba byabiri hanze cyane cyane no gutuka abapfakazi uyu mupfakazi bakuzura bapfuye reka ivyo tubireke twatanguye turi mu nzira yo guharira bazoziduharire kuziyumvira nk'ibituriko turaharira ivyo kuza kudutera ubwoba ngo tuzogira ibi nibi 2015 barungitse umuntu aza kundasa ni ibintu bivyoroshe kubona bishobora gutanga ivyemezo bahagarikiraho bakinyweraho sivyo noneho ndagusavye nyakugira inka unzanire ya audio ihamagarira abarundi ko tuhagurukira no kumera amagabo urayifise hariyo wogira mbona yagiye uvuze ko tega umuka sinakumvise intuzeye ya audio ivuga ko baduhagurukira nk'akagwi okay makanya gato mukurindira mukuri kurayironka ni wayironka ucumbwira ni gute ninjiye mu kagwi k'abantu ntazi muri nzinuze umuntu wese agize ico avuga ngaha abagiye mu kagwi je nazanye ibibazo bitanu reka ndabisubiremo ikibazo c'ubutungane bubuze ikibazo c'urudandaza rusahuzi rw'amabuye y'agaciro rw'imiti n'ibiyobyabwenge ikibazo cirenza munsi abantu bigize ibimpingwe bamwe bagakora abandi bakaza kubambura ikibazo c'indero y'ikirundi y'indero itisunga imico y'ikirundi ikibazo c'amatati menshi yegereye ku matongo mugabo cane ikibazo c'abagendera ivyiyumviro vy'ihonyabwoko si ibibazo bitanu twaza kubaza mu kwezi mu 2015 ivyo zose barabirenganye baja ku kiringo
ikiringo ca gatatu kitandukanye n'ica mbere, kidatandukanye n'ica kabiri, kidatandukanye n'ica gatatu. Ikiringo toujours ikiringo, kandi ikiringo kibazwa n'abagatumwa bangira umpatse bumvira amatse bihugu. None umuntu wese agira ico avuga muri ivyo bintu bitanu canke igisa navyo, niba bironka umbwire Nyambo camagarika aja mu akagwi ntazi. Bamaze kumva yuko hagera igihe tukanasubiramwo namwo birarekuwe, nta mahasa harimwo, n'izi ntoki zitanu zo mu kiganza cacu ntizireha. Iyo uzanye ico ntumva ndakwanura kumwe nanura aba banyaku duta mu kaga. Ikihari ni iki? Ni ikibazo cyo kwigagamisha. Urahamagara abarundi, ngo abarundi mwese mukwiye guhaguruka. Abarundi babwira ni bande utatumwe kiretse ivyo kwigagamisha. Kukwigagamisha mu biharuro, reka mfate kuri ico gusa. Hariho document na partage ya campagne contre la vie chère. Umwana w'abantu atwara Forske avuga ko haranira kwaserukira ama organisation 150. Mu gihe yafashe amabanga yiwe, amashira hamwe agize urunani Forske ari 73. Urunani SBDDF ruri muri campagne contre la vie chère, sinibuka ibiharuro by'abantu gwazanye. Urunani Kafob wazanye amashira hamwe amajana 260 cyangwa 30 gutyo, muje kubyabiyo dokimira hari. Urunani Kafob kwazanye nk'amashira hamwe amajana 7, uyateranije usanga ari 1200. Mucigwa nakoze nkidantifya amashira hamwe yose yemewe muri Ministère de l'Intérieur mu mwaka wa 2022 yari amashira hamwe amajana 765. None ico 1005 c'amashira hamwe ayo 180 arenze ku yari yemewe muri Forske, ico 1005 casinyiye muri ngira ndagucire ntaco naga precision kuri Forske. Vitali kubera amenyereye kubesha cane yanditse ngo namashira hamwe ngo 150, kandi ariko arabesha. Wakurikira SPDF urababona nabanga SPDF sinibuka bazi nonda kugira aba mugabo reka ndabica Forske ko SPDF ndimwo mugabo ndabira kafobe nari nase kuja kubirondera ndabifise ngera bigo binsomera ntaco mugabo urumva Forske yarabeshe yandika kafobe yanditse banga Forske inge gato ngo ndabaho ibiharuro. Forske yanditse ko ifise 150 organisation, Kafobe yanditse ko ifise 72, CPAG yanditse ko ifise 236. Sinzi rero iyo mushaka ku nibaza yuko dufise ubutaka kuri Mars, kuko mu 2022 donc Burundi burafise extension kuri Mars, kuko mu 2022 twari dufise 765 byose na representant babo. Ndashaka gupreciser gusa yuko ico gihe Forske ibesha ko Vitara besha ko dufise 150 organisation lui-même yarahajije gufuta ama organisation arenga 80 ya Forske wenyene ubwiye. Ubundi ari 142 organisation, hanyuma wenyene acafuta ama organisation 70 yonye a majorité des jeunes, parce que aba jeunes bose bafise des vocations qui étaient prêts à batailler bagwanira les droits de la personne réellement, baca barabafuta basigazamwo abantu bameze genre nk'imperekeza un tout petit peu. Donc il a fait pratiquement la moitié. Donc il a monté sur les 150 parce que nous no munsi gushika muri 2015 twanze duhunga Forske ifise ama organisation atarenga 70, nayo nyene ayo 70 ayafise droit de parole yari Focode pratiquement yonyene. Focode na Kosome qui était en même temps Focode et Forske oya mu bindi ndoricima ntabara abantu babiri naramukije sese ngaruka naramukije ntuze Nyambo uracafise iyo document Nyambo? Oui, ndayifise ugomba ndayishire ngaha. Rindi ushaka kuyishira hariya hejuru. Okay. Mbwira rero ayo association yateranije
sivyo ni igihumbi n'ayandi yanditswe hehe ko muri ministere raporo baduhaye mu 2022 ari 765 nasubiyeyo kuverifya au mois de mars de 2023 ari naho itegeko ry'amashirahamwe rivuga yuko umuntu atatanze raporo annuelle ngo yongere ibe interine atashobora kwitwa ishirahamwe amashirahamwe 45 yonyene yatanze raporo kandi nta nimwe yari bwabe interine ayo mashirahamwe no kuvuga yuko akorera ku butaka bw'u Burundi buri kuri Mars canke buri kuri Cabo Delgado canke muri Djibouti niho numvise yahuriye sivyo Sorayeto none ivyo zose tunabireke iyi campagne contre la vie chère yari présidé par witwa Urikome kubera ikataboneka mu mashirahamwe arimo